Police Resort. Other only so has no bad. That's the moon. Let's go. Okay. Musarad. Sarad. Musarad. Amen. Ipona akaunti 48 etc. Ruvuga ruti ikono kaminuza y'umugabo w'Agasikana Ipona rizokwigereza bw'umunani Myandagaro 2026 rizorwe gushiraho indongozi rwego w'igihugu. Nico gituma abazokwitoza basabwa kugira inyifato zikurikira. Ubwa mbere abitoza bose mu vyumve barinda kwirinda imvugo canke ibikorwa bityoza Abadasigana canke abitoza. Ivyo bisanzwe. Ubwa kabiri kwirinda imvugo ityoza inzego z'umugambwe w'Abadasigana. Ubwa gatatu kwirinda ingendo n'ibikorwa bihungabanya integuro y'iyo kaminuza kuva mu ntango gushika ku musozo. Ubwa gatatu. Ubwa kane kwemera gushyira intahe ishize mu vyavuye mu matora no gushiraho indongozi. Ubwa gatanu uzobweza ko azofatirwa ibihano harimo no kumukura ku rutonde rw'abitoza. Mumenye turasubiramo. Mumenye uwemera kwitoza wese uwemera kwitoza wese ategerezwa gushyira umukono kuri rupapuro rw'inzira. Gushyiraho umukono kuri rupapuro bizotangwa ku munsi wa gatatu hari tariki 8/8/2026 kuva saa 2 gushika ku munsi wa kane igezwe rya 6/8/2026 igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo. Bicayasinywa n'umuyobozi w'umugambwe w'Abadasigana. Ndababwira abashize umukono murari nyumviriza mwebwe mwice bwako ndasomera abashize umukono kuri rupapuro na signature zabo. Nsaba journaliste baze bazisomera zikamere baze rekoko kama mashauri gusa. Uwa mbere umviriza uwitwa Hatungimana Sirini aduze urupapuro yarasinye ndamuzi. Uwitwa Honorable Ernest Nahimana yarasinye nguyo.
uwitwa Nzigamiye Didas yarasinye, uwitwa Mukanya David yarasinye, uwitwa Olivier Nkurunziza yarasinye, uwitwa Niyonkuru Jean de Dieu yarasinye, uwitwa Bukuru Jean de Dieu yarasinye, uwitwa Mahoro Alice yarasinye, uwitwa Iyamuremye Fabien yarasinye, uwitwa Habyarimana Canisius yarasinye, uwitwa Niyonzima Deo yarasinye, uwitwa Nizigimana Raymond yarasinye, uwitwa Aishakiye Meledor yarasinye, uwitwa Nsabimana Cecile yarasinye, uwitwa Jean Claude Ndorwayo yarasinye. Ni ukuvuga iki? Hariho abantu rero bataje gusinya, kumbe rero ko baguza izo nduru, abo nayo ku mazina yabo bitwa ba. Abo bose bataje gusinya, uwitwa Fanotozine mu Rwantangabo, uwo rero n'amateka avuga haje ko atasinye niyabagije yasokowe. Ubwa kabiri, uwitwa Serge Jean Kabuye yasokowe kuko ntiyaje gusinya. Uwitwa Sitani Irayibutse ntiyaje gusinya yasokowe. Kandi ashobora gufata ijambo ngaha ntabisohoye. Umuntu wese uwitwa Sitani Irayibutse asohoka kuko nteko arisohoye. Twese polisi izoro agenda unye so hazi nizo bahazi yaziye mu nazo ade musora sera musora amen. Uwo wese nje gusoma kuri urupapuro ataje kurusinyako akagomba gusoma ijambo ateze ko umunani badasigana asohoka ubwo bari musohoye. Uwitwa Hoje Kwizera Yvette niyaje gusinya nawe atekeye kubwira abandi
ibi ntibirengana ntibicamu kameme demokrasi irahari mu oya igituma badatanga amajambo ni kuki yenje kibazo mvise bigatuma badasigana ahubwo nimba udashaka kuba ku kamere wegere kure ntuze ngaha udashaka kuba ku kamere gira kure nayandi ho barakora kamera kandi bakamera buri muntu wese habaye ikintu giki cyatumye usohoka ikagenda ivugire cyatumye sohoka ndetse mwabibonye umuganga usanzwe ufite ibibazo aho habaye ingorane aho umukuru w'umugambi yafashe umugambi wiwe none ujejwe nk'umuganga none wumva wowe ubaza umukuru w'umugambi mu ntara ngo ntabyo nzi umukongresiste mu bateza kuza gutora yinjiye n'indi nawe uragenda none ko reka twe turi muri sekirite mugomba kudumbera nawe uzi ko subira reka twese turadasigara nawe uzi ko turadasigara bireke wowe uraza wa kamere nawe